ndashimye Imana kandi ko Imana isubiye kudutera iteka ikaduha akanya nk'aka ngo dusubire tuganire ijambo ry'Imana. Nkunda kubivuga ngo ni iby'igiciro kinini kuvyuka uririmba, kuvyuka usenga, kuvyuka ushima Imana. Ni iby'igiciro kinini ndagutera intege muntu w'Imana ngo uko uvyutse uyishimire. Haleluya. Uko uvyutse uyishimire kuko burya Imana aba yakoze ibintu bikomeye. Ibiduhiga ni byinshi, ibigomba kutwica ni byinshi, ariko Imana ikahaba. Haleluya. Imana ikahaba, Imana ikadutabara, Imana ikatugwanirira, tukavyuka tukagenda nk'uko umenga nta cyaraye kibaye. Burya iby'umwasi akora ni byinshi cyane. Reka rero tubanze dusenge tuyishimire ko yemeye kutuvyura, tuyishimire urwo rukundo. Mana nyene amahoro, Mana nyene ukurinda kose, Mana nyene amaboko akomeye urinda isi yose, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye muri iki gitondo ciza. Ndakuninahaje ndifatanye n'ivyaremwe vyose bigushima. Mwijuru nta kindi bakora uko bukeye nuko bwije, bavyuka bakuririmbira bagutazira bavuga ngo uri Imana yera, urera, uragororotse. Natwe mwami Imana bari mu isi, reka twifatanye n'abamarayika n'abakerubi n'abaserafi n'ibinyabugingo mu ijuru, twifatanye n'inyoni mu kirere zivyuka ziririmba zivuga urukundo rwawe. Ntizigira ibigega, ntiziriba ntizimbura, ariko urazitwararika kandi umwana w'umuntu azirusha agaciro. Amashugwe ku misozi arashajije, ayo yose abaho akanya gatoyi gaca bakayaterera mu muriro agasha. Urayitwararika, arashajije. Natwe abana b'abantu watugiriye neza, waduhaye impwemu yawe, uduha n'umwana wawe, uduha n'ijambo ryawe. Reka duhore tugushima uko bukeye nuko bwije. Urakoze rero Imana yanje, wakira aya mashimwe ya bene data, wakire n'amashimwe yanje ngushimiye kuko utugiriye neza. Ushimwe kandi wubahwe mu izina ryawe ryera. Amen. Ndanezerewe kandi gusubira kuganira n'abanywanyi bahori Canaan TV. Ndabakunda cyane muri umugisha. Haleluya. Kuko naho novuga ntagira abo mbwira ntaco vyomara, ariko umwe wese akurikirana imbonesha kuri, ndamusabiye umugisha w'Imana, ndamusabiye kuroranirwa, ndamusabiye kuduzwa no kuzurizwa ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana riri mu vyakozwe n'intumwa, igice ca 28. Turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Ibishaka kutwica birahari, ibishaka kutunyongobeza birahari, ariko Imana iraturinda. Haleluya. Inkoramutima zayo zozo n'igitangaza, kuko nkunda kurivuga iryo jambo, nzokwama ndarivuga. Kuba inkoramutima y'Imana nta kintu bingana. Haleluya. Hariho ubundi burinzi uba kuri wewe, hari hindi protection iba kuri wewe. Kubera iki? Kubera uri inkoramutima y'Imana. Mu vyakozwe n'intumwa igice ca 28 turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 6. Uyu mukozi w'Imana Paulo yahuye n'ibigeragezo bikomeye. Kuva Paulo Imana imuhinduye, kuko murazi ko ari umuntu yanka abakristu, yarabahama, yarabica. Ariko Imana irabona umwete uri muri Paulo. Yari afise umwete w'idinigiwe cyane. Imana iramuhindura, imwereka urukundo rwa Kristo, arahindukira. Ariko amakuba yabonye, we nyene yaravuze ngo imishishago ya Kristo yarayiriyeko nawe. Inkoni yasigaje Paulo yaraziriyeko. Imibabaro Kristo yasigaje Paulo yarayiriyeko. Ariko Imana yagira iki? Yagenda ibana nawe. Haleluya. Aha Paulo bari bagiye kumufungira hehe? Kumufungira i Roma, ari kumwe n'abandi baprisoni, abandi bafungwa. Hanyuma ngo ari mu nzira, Imana ngo iramubarira ati uru rugendo muraza guhuriramo n'ibibazo bikomeye, atariko uhumure. Haleluya. Ati uhumure, ikiganza canje kiri kuri mwebwe. Haleluya. Ati Satani ntaco atariko arakora kugira ngo abice. Kubera iki? Kubera hari umuntu w'Imana. Abana b'Imana barahamwa, ariko hari uburinzi. Haleluya. Haleluya. Hama hari uburinzi ku bana b'Imana, hama hari uburinzi ku nkoramutima z'Imana. Haleluya. Paulo Imana iramwibira akabanga kugira ngo ntanacike n'ivutu.
kuko ibyago bahuye nabyo byari bikomeye, ngo abategwa ni umuyaga n'imipfundo iteye ubwoba, ngo hari imvura nyinshi, ubwato buramenagurika, bati ibintu byabo baramererwa nabi, gushikaho badesida ko bica abantu bari bafungwa. Ubwa Pawulo arababwira ati bantu b'Imana nimubireke, nababwiye navuganye n'Imana ntimugire ubwoba, twese turashika. Kubera cya gikundiro, haleluya, cya gikundiro kuba ku bana b'Imana, umugabisha w'ingabo arababwira ati nimubareke. Hanyuma ngo baca babona ahantu hari kizinga, ngo baravuga ati reka turindirire ngaha. Kandi aho Pawulo yari yarababwiye mbere ati nimureke tureke kuhadangira urugendo, kuko turaza guhura n'ibibazo bikomeye. Ntibamwumvira. Kenshi abana b'Imana baravuga, barasemerera, abantu barasemerera, ubutumwa bwiza buravugwa hirya no hino, babagira ati va muri iyo nzira, va muri ibi na biriya, ariko abantu bakica amatwi. Iyo bahuye n'ibibazo bikomeye bakagaruka kurondera abakozi b'Imana. Ariko ndakwinginga ngo vayo ingo, haleluya, rondera Imana bigukunda, umvira ijambo ry'Imana rivuga, emera kurongorwa naryo, haleluya. Ndazi neza ko atacu uzoba. Ngo hama babonye ico kizinga, ngo baravuga ati reka turindire urushana ruhere, tube turarindiriye hano. Barashobora kururuka, utumwese yafata akabaho yari afise yasigaranye, bose barajabuka nkuko Imana yari yabibwiye Pawulo. Naha rero twasomye ngo bahashitse abantu baho babakira neza, ngo barabacanira umucanwa, bari bakanye, muravyumva, muri iyo mvura, muri uko kutama, barabakira neza, haleluya. Ariko ngo Pawulo, kuko Satani yavuze ati nubarancitse, umva, Satani yamaguhiga, yamagerageza, uyu munsi kicanse Satani akazana ikindi kugira ngo agucanganyikisha, gutesha umutwe ndetse anakwice. Ariko Imana ikavuga ngo ntahaja, haleluya. Imana ikagufatisha ukuboko kwayo ikakurinda, amen. Ngo Pawulo agiye gusenya ngo inkwi, umuganda wiwe ngo harimo inzoka imwe y'ubumara. Iyo yakurya nta n'iminota 2 yahera utarapfa. Abo bantu baravuga ati ati uyu muntu ati yakize ikiyaga, ati atari Imana idacugwa nkunze, ati ntimukundiye kwabaho. Ariko Pawulo, haleluya, kubera yarazi icyo bavuganye n'Imana, iyo nzoka ntiyanayitayeho, ntiyanayiravye. Icyo yakoze ngo yakunkumuriye ukuboko kwiwe mu muriro, rwaruyoka rujamwe rurasha, haleluya. Kubera yarazi neza ati Imana yambwiye ngo nzohagarara imbere y'umwami. Aramenya neza ko icyo Imana yavuze igishitse. Ariko icyo duko kwizera, ndiko ndisengera Mana, mpa uko kwizera, habene data uko kwizera, tukwizere, tureke kugukekeranya. Abantu benshi turakekeranya Imana, tugakora ibyankwa nayo, tukigwanirira, tugaca hirya tugaca hino. Ariko Pawulo ntiyababayika, ntiyavuga ngo reka twiruke kwa muganga, hamagara uza kungombora, hamagara aravuga ati yambwiye, ndazi ko byose yamaze kubitunganya, haleluya, haleluya. Ngo babantu ngo bararindira kwagwa bukumbi, baravuga ati uyu muntu n'umuntu bwoko bwe, haleluya. Barahindura ururimi, bari bavuze ngo n'umwicanyi, ariko baravuga ati uyu muntu ni Imana, haleluya. Umva, Satani ntacyo atagerageza, abaroga n'abarogesha ntacyo batagerageza, ukagenda ubisimbuka byose Imana ikagenda ibikurenganya. Bantu b'Imana, burya ibiduhiga ni byinshi, ariko Imana ikagenda igira iki, ikagenda ibiturenganya kubw'urukundo rwayo n'imbabazi zayo, haleluya. None ga wa muntu we, woreka kwizera iyo Mana gute? Woreka kwemera ngo ikurongore witwaje iki, wishigikije iki? Wewe uguma uri muri ivyo vyaha, we wanka yuko Imana ikirongore, ushimye kuguma muri ubwo bwamurimo, ko uyu mwami yadusezeranije ko intambara zose ducamwo azogumana natwe. Mbega muramaze kubona abakorera muri ubwo bwami bw'umwiza ingene abahemba nabi. Rero vayo hakiri kare, umwami Imana gutegaye ibiganza kugira ngo akugirire neza.
vayo biracyashoboka. Avuga ngo abarushe mwese abaremerewe mwese nimuze kuri jewe ndabagiriye neza. Nta wundi numwe yo kwemera kuvuga iryo jambo atari uwo mwami. Haleluya. Rero ndakwifuza ngo umuhungireko azokugirira neza. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha mwinshi, mugira umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye kuko uri umutabazi wacu. Ndagushimiye kuri umwungere wacu uturagira ku murango no mwijoro. Wowe ubwawe warivugiye ngo ntusinzira kandi ntuhunyiza ku bwacu. Turabibona Mwami Imana, ubidukorera uko bukeye nuko bwije. Intambara duhura nazo ni nyinshi ariko uziturenganya zose kubw'urukundo rwawe n'imbabazi zawe. None mukunzi mwiza, nubu nsubiye kukuragiza uyu munsi abana bawe aho bagiye mu bikorwa bitandukanye, ndabasengeye ngo umugisha w'Imana ube mu biganza byawe, umugisha wawe ube ku bacu bose aho bari, ibihugu turimo. Mwami wanje, bihabwa umugisha nawe. Mana ndagushimiye, ndakuninahaje, uri gitangaza, ugira neza ugaca bukira. Ureke rero izina ryawe rikomeze gushimwa mu bana bawe. Urakoze kumvise ugusenga kwanje, icubahiro ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kubidukorera mu izina rya Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, ndabakunda cyane, ndabifuriza ibyiza.